bakunzi baho muri TV turi kumwe n'umukomedie Mbegeti canke Ngege bivana nuko mwita muramuzi mu ndirimbo za Kamikazi muramuzi muri filme za GFS muri filme z'umugwi GFS Gift Films Society nkuko mubibona na hantu turi habereye event yo kunezereza abana n'abantu bageze mu za bukuru tukaba turi kumwe n'uwa iri yabaye Père Noël no musi tukaba turi kumwe n'uwa iri yabaye Père Noël gatuganire n'abatubwire byinshi Père Noël turakuramukije. Safi sana n'amahoro Simon ego sanzwe ukora kuri Homewood TV. Père Noël umwirabure je nzi ko Père Noël arabazungu gusa reka gufyina Père Noël n'abirabure barabaho urumva abazungu ni ku bazungu abirabure ni ku birabure nico kintu bataratahura juste urumva ikintu kibaye muragikora ni nkuko mwabibonye ego ni jenari ndiko ndanezereza abana hajya anya mu bintu bya Père Noël aho siyo. Parfait uyumva gutiyo uri kunezereza abana batwenga baha imbombo baha bisukuti. Okay je ndavyumva neza kuko so nico niyemeje gukorera ndakunda gukina n'abana ndakunda mfasha abana nyene ibintu nk'ivyo onya urumva natangiye gukina Père Noël haraciye imyaka 3 ndabikina urumva ijya bampangiye ndayizi urumva niyo mpamvu bitangoye. Parfait musanzwe mukina mu GFS Gift Films Society mwari no ngaha gukina muri Père Noël bigenda gute kugirikire Père Noël ibintu bya Père Noël umuntu akuze usanzwe uri umujene? Okay ku mujene biroroshe cyane gose ndashobora kwihindura umutama mwabonye ko nari nambaye ubwanwa kira muntu hose ntiyantaho kigwa ntiyambona rero kubwiwanje byanyoroheye kubikina nunamye ndagira gute yani nabibayemo yego Parfait nigiki kikunezereye ubonye umunsi mukuru nk'uyu ugeze abana bakanezerwa abantu babatamakazi bakanezerwa wewe biguhicahe cigwa? Kuri uyu munsi ndawukunda cyane gose kubera mba ndiko nanezerwa simba ndiko ndanezerwa je nyene simba navuze ati ngo ngiye mu bare nk'inge nabandi bagenda mu makabare iki bakibagira inshuti zabo canke bakibagira ababanyi babo mugabo uyu munsi wa Noel jewe ndawuhimbaza turi kumwe n'abana batonya abo ntazi abonzi eka n'abatamanzi abo ntazi urumva tuhimbariza hamwe ndabaryohera cyane gose ego biranshimisha cyane gose. Parfait tubashimire cyane nzire yuko tuzosubira mu mwaka wa 2020 nyene muri Père Noël nyene muri iki kibanza nyene. Ego cyane gose murakoze bamenyesha amakuru muri Homewood TV okay bandanya muteza ibikorwa byacu imbere kandi natwe turabashimiye kubona mwitaba ibikorwa byo ngaha muri Communauté Saint-Egidio. Ciao. Bonjour mes enfants. Bonjour Père Noël. Vive. Iyi niho Homewood TV nkuko twabibabwiye turano ariko habera event yo kugaburira abana n'abantu bageze mu za bukuru tugashimira cyane umuryango Saint-Egidio mu Burundi washoboye kwifatikanya n'umugwi GFS The Gift Films Society bakagaburira abana n'abantu bageze mu za bukuru umuntu mwacu kumwe n'umusore asanzwe akina mu mugwi GFS Gift Films Society reka tumuramutse tumubaza amakuru yewe ni sawa? Yego ni sawa cyane kumenga murashavuye ubu n'umunezero ugiye umuntu yanezerewe cyane birashika kuba bibona bakonombe ngo nakababaro ariko kuri jewe no munezero gusa. Niki cyakunezereje muri ibi bintu byabereye ngaha? Ubundi kuri benshi hari abanezerwa bagiye mu kabare hari abanezerwa bagiye mu mabwate ariko jeho nezerejwe no kubona nari nkoranye n'abakurambere badukurira ubunye bageze mu za bukuru nkaba nari tunezerejwe no kuba kumwe kandi no gwaruka rutonya gwanje ataco gwifashije ataco gwishoboye umva muri make kuba kumwe vraiment no munezero kuri jewe numva ntoronka kumwe nenda nabisigura. Gato akazina kanyu ni guti? Nitwa Mushindi Adotike. Mushindi Adotike. Adotike
ego Adotike ego iryo ni izina ryawe ry'ukuri preno abavyeyi bakuhaye cyane? iryo ni izina ry'abaha mu bisanzwe ndi umurundi gusa nabaye Tanzania kuva nkiri umwana nabyisanzemo ari ryo zina banyise. Adotike musanze mukina filime mu GFS Gift Films Society, ni ya filime maze gukina muri uwo muko? Ifilme hariho Indoto n'izindi nyinshi cyane, kandi ku bakunzi bacu bakurikiranira ibikorwa byacu bya buri munsi hafi ndazi bama babonye nyinshi, kandi n'ubonye kubw'inguvu zacu ziri hamwe n'ubu turacakora n'ibindi bikorwa byinshi bitaraja ku mugaragaro. Novuga ku bakunzi yuko vraiment turacakora ntitwicaye, bazobona byinshi birengeye ibyo bamaze kubona. Ni cyo kintu witeze muri filime Ndundi? Muri filime Indundi ikirengeye byose niteze no guteza imbere uburundi bwanje bwanyibarutse. Hama ivyo gutera imbere ku mugwi ni mu nyuma, kuko uburundi gutera imbere nagateka kuri jewe, nagateka ku murundi wese, ni nagateka ndetse ku Burundi. Kandi nkaba nkeneye guteza imbere indero y'ugwaruka, narijya ubona mu kino gihe indero kuri bamwe isa niyatitutse. Rero muri make mu byo dukina turakina ibintu byo kugarura indero mu gwaruka, kugarura umumvikano mwiza mu rugo, kugarura ubumwe mu miryango, kubana n'abavyeyi mu mahoro n'umunezero ntangere. Adotike muvuze ko mwabaye mu gihugu kibanyi cha Tanzania, turazi ko industry ya filime mu gihugu cha Tanzania isanzwe iteye imbere. Uri kugereranya industry ya filime Ndundi na Tanzania, ni yahe ntambamye ubona dufise kugira basi dushikire na Tanzania wanashaka tunayiceko? Muri make mu Kirundi baravuga ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, kuko hajya ugutanze kubona izuba agutanga no kubona ivyiza byarijemo. Rero kubw'ivyo intambamye nubwo zihari, si intambamye no hava mvuga ko zizoduca intege zotuma tutazogera aho twashatse gushika, kuko nimba twarahagurutse nka GFS nuko tubona ko ari aho tugomba gushika. Rero ni intambamye zoba zihari sizoduca intege ngo tubone umengo ngo dukwiye kurondera ubufasha handi, ahubwo intambamye zihari zizodutera intege kubona yuko aho twasabye gushika tuzotegerezwa kuhashika, kuko kumwe muri FS turi bamwe dushize nguvu hamwe turashoboye ntaco tunanira. Nabandi nimba haraho bageze nuko bakoresheje inguvu no kwitanga no bwumvikane, kandi natwe nibwo bumwe butugize, ni nabwo bumwe turiko turakorerako. Yego Adotike, ni ya filime muri kurakinamwo muri GFS cyangwa ugiye kuzokinamwo tugiye kuzokubonamwo vuba cyane? Filime nzokinamwo muri GFS ni filime yitwa Birarondegwa. Yego Birarondegwa izoza ari filime iryoshe cyane. Ego Adotike, tubashimire cyane kuba twaganiriye, tunabashimira ku gikorwa mwakoze cyo kuja kwifadikanya ngaha n'umuryango Saint Gideon mu Burundi, mwagaburiye abana batari bake n'abantu bageze mu zabukuru, muzohorana uyu mutima. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kuba mwatwiyumviriye ko mukabona yuko kuba kumwe namwe twogera ikintu dukoze kikanezereza uburundi ndetse n'abadukurikirana bari mu makungu. Tukaba dusaba mbere n'abandi bantu baba biyumvamo iki gikorwa cyo gufasha abatishoboye baze dufatanya natwe kugira tubikorere hamwe, kuko kubana kumwe turi benshi no mugisha kuri twebwe. Nanjye ndabashimiye. Murakoze cyane. Niko mwavyumvise kakuna bakinyi b'amareresi bakina mu mugwi GFS Gift Films Society, aho bariko bafashanya n'umuryango Saint Gideon mu Burundi, bafashanya ku gikorwa cyo kugaburira abana n'abantu bageze mu zabukuru. Byari byiza, byari binezereye. Jewe Simple Simon twari kumwe, tuzosubira nababwiye byinshi, mwanezerewe. Ukashaka kumenya ko ubona amakuru ya Homewood TV cyangwa ushaka kubona comedy za Homewood TV cyangwa film byose ducisha ko kula subscribe na notification ukaba tarabikora kugira ubandanye ubana natwe muri byose. Ni Homewood TV tukidekana mu entertainment, twese amatashaka gushikana entertainment yacu kuri dukundi ivyo wacu, dushigikira ivyo wacu, duteze imbere ivyacu, na munyamangaza duteze imbere ivyacu, twebwe nyene tubiteje imbere tukabishikana ku ntambwe ishimishije tugashikira Hollywood. Niyo ntumbero dufise muri Homewood TV. Mwari kumwe na Simple Simon behind the camera. Parfait.